Ego, samani nukate kauli kidogo. Mimi Bface tunajiombea na Alvin na wasanii. Tunaomba tupige picha, tujivunie kidogo, tutangaze miti yetu kati. Tunaomba sasa. Tunaomba tukae kwenye mic. Mbwango hizi inabidi watu wapumue. Yanji wanamkata nguvu fani. Fani. Bachungani mukirodi go. Tunajiombea murongo rumusaza rumujani. Indra. Fani maguruke. Oya. Ingia kwa wiko toze. Hapa bana mkuu. Maliza maliza. Acha nishimame. Oya. Moyo hapa. Hapa. Wasanii. Ikae. Sendike ngose. Acha wasanii wa relax. Chini yao. Acha wasanii wa relax chini yao. Piga picha inabidi tutushe. Wanataka kupiga. Sasa wanaanza. Leo tunatangaza kabisa. Bface. Piga picha ni vizuri. Tunatakiwa Landry promoter Giravati. Landry Vaz. Landry Yerusalemu. Punguza kidogo. Punguza. Yes. Je travaille avec Jeff. Ageze ku mwanya yuko abajeni tubona ko Landry Vaz kibazo. Stephanie ababijerwa abahinga sinzi navyo menyereye ariko sinzi ko Ego, tutazapata nta kibazo ya. Mama. Ego hamichamwe na mbere kwanza. Abandi binje bo bisa abandi bigira binje. Yes. Bamwe basohoke abandi binje. Ego ichamwe na mbere kwanza rikambaze kwanza ngingurukira Imana kwanza. Iyo shoye gutuma uno musi turi ngaha turi bazima. Cyo kintu cya mbere kwanza gikuru. Ichakabiri ndagukengurukire bivuye ku mutima umushiki wacu DJ Fanny benshi bazi akunze kuvuga ngo ni DJ Fanny +257 kode y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Jewe ikintu nagomba kwanza kumesha kwanza kuba dukurikirana cyane abo bariko baradufata cyane ni Landry promoter sanzwe andinga mumesha makuru wa Waka Light TV. Ni iteka ridasanzwe kwanza kubona kwanza mu gihugu cyacu Burundi habonetse ikintu nk'iki. Akabiga karimo rero karenze nifuje yuko ntogenda nkavuze kubera ko mushiki wacu uraduserukiye uradutetuye uraduteye iteka uratumye amateleviziyo online TV online aziro magateka. Ndibuka muri iyo minsi yeze hari umunyamahanga yatega muri kino gihugu aravuga neza yuko atangiza dufisa gushikana baririmba sinze ko muvyibuka. Niba ikintu nk'iki gihari ni ikintu ciza abanyamahanga canke abantu novuga neza yuko bakunze kumenyera ibyo muri bindi bihugu uratweretse neza yuko
za ngendo z'indege wakumufata uti Bujumbura ugendana ko bitapfuye gusa ego nicyo kintu cya mbere nshimye nk'usanzwe ari umwe muri mwebwe basanzwe bakorera kuri YouTube mu mateleviziyo online uraduteye iteka tunagushimiye cyane rwose mugabo hari akandi kantu Fani hari akandi kantu nagomba kuvuga urabona yuko uraduteye iteka ibintu bimeze neza ariko hari ikintu nifuza namwe nusu tuzokora kandi vuba ndifuza yuko ugikorera ndavuga climatiseur sinzi ko zihari gaho ego climatiseur kubera ugatire na ugatire nimbani na ibasi ni nayo climatiseur nuzora kutayisanga ego akabazo rero kanje icyo cyari kibazo kwa gukunganira ikibazo cyanje kwanza aho kiri kimwe Fani niki kintu ugiye kwerekana n'amateleviziyo akora kuri YouTube urumva nka TV online niki kintu ugiye kwereka novuga igihugu cyacu ndetse n'abanyamahanga kuvyerekeye ibintu by'amateleviziyo online niki kintu gikuru ugiye kubereka niki kintu gikuru ino televiziyo ino studio yawe igiye kubereka ego studio murabona ko ari ikintu gikomeye cyane ibyo zo kwerekana zo komanda byerekana kandi bazi ko ntarengeshanya sinabivuga sinkunze kuvuga ikintu naragikora that's why Fani nta byinshi bishobora kubaza kubera ko byinshi twagiye turabiranga ariko nagomba ndangize kwanza ndagukengurukira cyane plus gusa kubera ko uri umujere yitahuye umwigeme yitahuye ndifuza yuko tanakazi kubandi baje akazi namaze kugataka dinyari ngaha c'est très bien ni benshi bari ngaha so black ari ngaha so nitugera tunanirwa murakoze cyane neri cyarasha kwicara umwe mu bigeme of course nkuko benshi babigiye barabivuga yuko uko werekana akarorero keza ku bandi bamenyesha makuru banashima ku matv online wa mbere ugure studio nziza nk'iyi ikibazo canje ibibazo bibiri gusa cyambere iyi studio gufasha umwanya ngana gute kugira ibitungane gushikaho ishika ku rugero icyo ni cyambere cya kabiri cyakomenya DJ Fani umekuwa msiri sana warabiye ku rugero rudasanzwe aho rero ari zikuru nziza kurira umunsi wo kwibuka mutamari aho rero ari zijewe ariko muri bega umunsi neza tugerwa n'ahari ko arishimye ikibazo cyanjye rero cyaka kubaza amafaranga yakoze kuri ibi studio bihagarara neza yagiye amafaranga naratindije Fani narabwiye ni projet imaze imyaka 3 n'amezi 8 mu myaka 4 haburamo amezi angahe ane nabwiye nakubaya nama amafaranga nakubwiye projet y'imyaka 3 n'amezi 8 so amafaranga sino yahayo kuko ni ikintu kitaje ku kaje kimwe biravuga yuko bavuga benshi bafite amafaranga baragoye kulea urabyemeranya wewe nabyo DJ Fani Dejo nabyo